Okay. Hariho abantu bama bambaza ibitera hamwe vyuzuye mu gisoda c'Uburundi n'igipolisi. Ehe ndabereke. Murabona iki gikoronere de polisi Bigirimana Celestin. Cise ngo Bigirimana Celestin kandi atari Kirundi. Murakibona? Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndizera ko muriko muragira ibihe vyiza. Hama nshimye kubasangiza inorerese. Ubundi je ntabwo nkunze kugira commentaire ku ma video canke ku ma contenu bamwe n'abandi baba bakoze. Kandi n'ubunje kugira aga commentaire gato cyane hama nce ndababandaniriza commentaire z'umugenzi wanje yagize kubw'aya majambo uyu Kagenda yashikirije. Mu bisanzwe mu Burundi turafise ikibazo gikomeye cyane gose c'ugwaruka. Turafise ikibazo gihambaye cyane gose c'uburyo ndavyite ugwaruka ruriko ruritwara nkaho umenga ruri mu gihugu kitagira ukirongoye. C'est vrai uyu Kagenda ntabwo ari mu Burundi. Numwe mu bakoze imigumuko 2015 kandi n'abaravyemerera yuko yariwe yari afise isoko ryo gufurnisa urumogi n'ibindi by'abari mutwe bitandukanye mu bari mwibarabara bigaragambya nako bagumuka kumbere kugira ngo baje mwibarabara bafise agapression gakwiye. Mugabo tugiye kuraba buno butumwa bwiwe, tugiye kuraba aya majambo ariko arashikiriza, uyu muntu kweri abantu bameze nk'uku nibo bariko bavuga ko bagomba kuza kubohoza igihugu kweri? Aba uwo kibaha bokimaririki? Umuntu yiporta volonté yo gufata umukolonel de police akamwambura ubwene bw'igihugu akamuha ubundi bwene gihugu bw'ikindi gihugu, agaca anamwambika umwambaro ngo numu FDLR, ngo nintera hamwe. Mwabantu. Buriya na 2015 ibintu nuko byatangura haza akaefe kamwe abantu tukagafata nkaho umenga nisanganya rya muguyeko. Ejo hagakoroka tubiri tukabona yuko umenga ibyo bintu n'ibintu bidafashe, umenga niwe abayitumye, umenga nuwahimvye urumogi nyene mbugwabo hama agaca kurokera kuri social media akavuga bimwe n'ibindi. Je ndabona ko bino bintu bidahagurukiwe turashobora kwisanga twasubiye ndavyite mwihumbi, twasubiye kwibuka kuzibira kandi tuza twaramaze kwinjirana. Hariho n'abandi batari Kagenda bamaze imisi bashikiriza amajambo. Hariho nk'umunyamurenge araho wewe asha mana yanje, reka n'ivyakone ndaza kubazanira, ndaza gucuna wewe ndamuvuze ko mu buryo bwiramvuye. N'umunyamurenge mu by'ukuri novuga ko atarezwe, ataciye mu maboko ntiyarezwe n'abavyeyi babiri. Eka mbe nta n'umuvyeyi n'umwe yamureze uraho, ngira ngo ni babandi batoragura indero zo mwibarabara. Ibi bintu turakwiye mu by'ukuri kubihagurukira. Nitwicare ngo tuvuge ngo ni nyene icubahiro nabo bafatikanije kurongora bazofata mu minwe kino kibazo. Iki ni kibazo c'umurundi uwo ari we wese, ni kibazo c'umuntu wese yumva ko ari umurundi agomba kugihagurukira kandi sanduti ibi bintu twabihagurukiye bizohagarara. Ndabibutse igihe abanyarwanda bikumagura baza bacyoza inzego zacu uko bigombeye, babita amazina bashatse, bafata amafoto yabo badeforma uko bigombeye ku mbuga ngurukana bumenyi, twahagurukiye rimwe kandi mu kanya isase twari twabazimije. Ibi rero n'ibindi novuga ko bigiye bije gushasha, nibi birasaba ko tubikorera akazi, kuko tubiretse uku tuzokwisanga mu by'ukuri byadushikanye ahantu kure kandi kuhikura bidorusaba ingufu nyinshi gusoma ko twari kubihagurukira ubu ndavyitiye hakibombye bataramura gushinga imizi. Reka rero mbandanye video ndabahe commentaire y'umugenzi wanje yagize ica bivuga kuri uyu Kagenda. Nta byinshi je ndibumuvuge ko mu mukurikirane komsa, ndazi ko harimo message ikomeye cyane gose. Barundi kazi, ndashaka dufate break hano hantu, dufate break tugira umwihezo kuri ibi bintu. Uyu musore nambara umutama, numva ngo n'umugabo witwa Pamela, nawe nyine wo Pamela yita ndondeza hano kuri TikTok. Uyu Kagenda
Kagenda abamuzi mu muziki wa muziki kuri Kaya Freedom, yararirimbanye indirimbo na Yaya Jamal, yararirimbye muri Lion Story. Ni umwe mu bantu biyemerera ku mugaragaro hano kuri social media ko bakoze imigumuko yo gutembagaza ubutegetsi 2015. Ariyemerera ko ari we yarajijwe gufurunisa urumogi mu bana b'amakarebo mu makariti yakoze imigumuko muri 2015, akemera ko ari we yarajijwe gufurunisa urumogi kugira ngo babe hayi baje mu ibarabara. Uyu Kaya Freedom ari we Kagenda ariyemerera yuko ari we yari kuri wende hejuru bagenda gukubita kudeta. Ariyemerera yuko bisha abapolisi bakoresheje inkoho n'ibindi. Uno munsi yakoze ikintu yita ngo ariko aracamaza kuri social media ngo citwa komeza amahoro. Uyu Kaya Freedom ari we Kagenda n'umugore wiwe babyaranye numva ngo bafitanye abana babiri witwa Pamela, azwi hano kuri social media nka Ndondeza Mangetengete. Aba bantu babiri ntago dukeneye kuri umugi gwabo banywa doze y'umugi gwabo banywa iza kuburozi mu Barundi, iza kuba virisi mu Barundi. Ibyo ntabwo tubikeneye. Kuva 2015 abantu bazwi ku mateka yo kumura umugi. Na abana bo mu mugi ntibazi intambara ntibigeze bahunga. Na abana babandi abavyeyi babo basigiye ibintu bikarangira bitwaye nabi bakabihereza mu rumogi. Ababazi babazi nk'abantu bari abavutayi bambere mu gisagara ca Bujumbura. Ni iyi couple ya Ndondeza Mangetengete na Kagenda ariwe Pamela na Kaya Freedom. Aba bantu nibo bambere ku rumogi, nibo baruzanye Bujumbura. Mu kuba hayi kwabo byatumye bashuhurira abana mu ibarabara, ibihumbi by'abana baja kubura ubuzima bwabo. Abana bamwe bariko barangara mu makambi y'impunzi. Bo bivyo bayikora bafise amaviza. Uyu munsi baragiye nanone kandi nyuma y'imyaka 10 irenga baragarutse kongera kugira ngo bakore umurimo wa sekibi wo kugumura abana, wo gutera uruhungabana mu Barundi, wo gukora ama propaganda no gukwiragiza ibihuha. Uyu munsi bahetse igihuha twovuga ko baje bakura, kuko haba 2015 abantu birazwi ko bari bashikiwe n'u Rwanda. None munsi ubuhungiro baburonse baciye mu Rwanda, na none munsi bagarukanye ideology yakoze amabi muri 1994 mu Rwanda. Iyo ideology bazayizana mu Burundi. Nesherezana abarundi mugomba kumenya ko turiho nk'abatwa, turiho nk'abatutsi, turiho nk'abahutu, turiho nk'abarundi bavutse ku bwoko bwose, abahutu n'abatutsi ndetse n'abatwa. Riko urabyumva? Ntabwo tugikeneye rero uburozi bwanyu kubuzana kubucengiteza mu Burundi kugira ngo bikundike abarundi mu basambura ubumwe bwabo. Abarundi barubahanye, abarundi barubakanye, abarundi bararanye. Iyi ngendo yo kurenga umurongo ntarengwa kugeza igihe mwinjirira igisirikare cy'u Burundi moshe, igisirikare cy'u Burundi FDNB, igisirikare abarundi dukesha umutekano w'u Burundi, igisirikare n'igipolisi abarundi dukesha umutekano w'igihugu. Hageze igihe muza gukora propaganda mudatinya kucubahuka, mucagiriza ko gikorana n'inyeshamba cyangwa intera hamwe n'ibiki ngo bikundike ideology yanyu yayindi yatuma mutatinya kwicisha abana banyu muri ari y'amakaritiye mwahemukiye. Uno munsi mugaruke gumena yandi maraso mu Burundi. Icyo ntabwo gishoboka. Najyana nisabire leta gukora ikintu gituma abantu basubira iyo baje bava kabisa. Icyo saba leta y'u Burundi ngiki, ndasaba leta y'u Burundi kwitaho aba bantu bakurikira, abantu bajijwe kubibugwanko mu gihugu mu Barundi, abantu bajejwe kubiba ama propaganda muri society y'abarundi, cyane bakoresha imbuga ngurukana bumenyi. Ndasaba leta itukomereze imikoranire ya maneko y'u Burundi n'amakungu, idukomereze imikoranire ya maneko y'u Burundi n'amakungu ku buryo icecekesha aya majwi y'aba bantu. Turarushe tuzi ingaruka z'ibyabaye 2015, abantu bakoze propaganda. Imana ishime ko abarundi benshi bakoresha social media, muga muribuka yuko 2015 amaradi ari bo bayafise, ikinyoma cyose babivye, propaganda zose bateye zagize influence. Murazi abana baguye mu mabarabara kubera izinya nka Burundi. Abarundi perdi bobo bari bafise amaviza, bari bafise passport ari sinye, ibibazo bimaze gukomera baruriye indege baragenda, ariko abo bateye mu mihanda, abo bateye mu mabarabara babaye victime. Uyu munsi iyo bagiye
bamaze guhimba ama chicken none baraje urumogi rwo ntibigeze baruhagarika uko barunywa 2015 none umunsi niko barunywa mbere barongereje bashiramo n'ayandi madrogue bari kuca ku social media bamamaza urwanko mu Barundi bakwita ama propaganda tuzi ico muharanira nk'indongozi z'u Burundi uhereye kuri nyene ico bagera umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'izindi ndongozi mukorana turabizi neza mwitayeho turazi neza ko mwitayeho iterambere ry'igihugu turabizi neza yuko mwitayeho kubona Burundi butengamaye amahoro n'amahonda turazi neza ko mwitayeho kubona Burundi n'abarundi babayeho neza babona ivyo bakeneye uyu munsi ubukene bw'iki na kiriya dushobora gucamwo tubusangiye nk'abarundi atabahuta atabatutsi atabatwa tubusangiye nk'abarundi uyu munsi terambere dushikira ryose tugishimira nk'abarundi amahoro dufise uyu munsi tuyishimira nk'abarundi service guverinoma iduha tuzishimira nk'abarundi izi dukorera neza uko ishoboye turabishima izo tutaragerako nabwo turabona yuko atari urwanko turizera ko tuzobigerako kuba rero hari abantu bari kuza babigwanko ya mahoro mugwanira ku kiguzi cyose gishoboka kugira ngo abarundi n'uburundi biba amahoro turasabye munyumvire iki gisabo mudukomereze imikoranire ya maneko y'Uburundi n'amakungu kurya u Rwanda abakoze genocide 1994 rugenda rukabakura iyo bahungiye za France za Malawi n'ahandi kwisi bakaza kubafungira mu mpimba imageregere hari Madrid mu Rwanda turasabye natwe maneko y'Uburundi mukomeze imikoranire ya maneko y'Uburundi n'amakungu aba bantu ntibari mwijuru bari ku butaka bw'isi mubasanga iyo bari mubatahukane mubafungire ku Musaga mubafungire Igitega harusha bwose hama ubutungane bw'u Burundi bubakurikirana bahagarika ibintu byo kuroga Burundi burafise abarundi benshi bari mu mahanga bamwe bavukiyeyo uyu munsi bipfuza gutaha i Burundi iyo bari guca kuri zimbuga bakumva ama ideology nkaya bakumva urwanko rw'aba bantu bakumva ukuntu habira amacakubiri mu Burundi imama ngo Hutu ngo bari kwica abatutsi imama ngo Uburundi bucumbikiye intera hamwe aho bageze igihe binjiza izindi intera hamwe mu ngabo z'u Burundi FDNB ibi bintu bihagarara kudahana byatumye u Rwanda rufatwa Uburundi ni igihugu kijya gikaravye please turasabye twinginga mudukorere ico umutekano wacu keneye habo mu mitima n'uko mibiri kuko abantu bari kwica ubwonko bari kwica imitima y'abantu babakurikirana bari gutuma abarundi bavukiye mu mahanga bamanura uhagarara bibaza ati biki imbere n'ibiki